ari amakuru avugwa hirya nino ubona ko n'umukinyi yitwa Zlatan Ibrahimovic niho duhera n'umusore w'umunya Suède akaba yigeze guca muri equipe ya Barcelona, Inter de Milan, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, aja ku mugabane wa Amerika aragaruka mu Bwongereza ubu nageze muri AC Milan kandi agira comeback imyaka 39 agiye gukwiza imyaka 40 muri mwaka aracakira umupira w'amaguru ariko ibiboneka gusa kuno mwanya nuko uno mugabo ashobora kuzohanwa imyaka 3 ataboneka mu gihugu ati kubera iki n'umugabo rero yagirizwa yuko ahitwa Malta mu gisagara cyitwa mu gihugu cyitwa Malta uno mugabo ashobora kuba afise kampuni igira ibyo kubetinga n'ibyo gutigira afasha mu konvertisa amafaranga yiwe kugira ngo ivyo bikorwe mu gihe bitemezwa na UEFA ko umukinyi ashobora kuja mu bya betting. Uwo mugabo rero batwaragira amatohoza ku buryo hamwe bosanga ari byo Zlatan Ibrahimovic yoca ahanishwa imyaka igera kuri 3 ataboneka mu mupira w'amaguru mu gihe amaze kugira comeback idasanzwe muri football nyuma yaho amaze kufiza imyaka 39 agiye kufiza imyaka 40 ndetse no muri equipe y'igihugu imyaka 5 ataho nyura yavuga yuko yamaze kugira staff cyangwa guhagarika kuduza ibirato ubu yagize comeback aza kubagaruka ndetse bamuha n'igitambara kuba kapiteni w'umugwi w'igihugu ca Suède. Ubu nawe urumva ko bitagiye gukunda ko ashobora kuba abandanya muri ico gihe hamwe ivyo ukunda ko bosanga wa mugabo hari ivyo yagira afasha muri bya betting mugi ahantu hitwa Malta. Turaja kuri equipe ya Paris Saint-Germain ni umunyego litwa Keylor Navas yigeze guca muri equipe ya Real Madrid yaguzwe mu mwaka wa 2014 akoze aferi meze neza muri Mondial aho Ubudagi bwatsinda mugwi wa Argentina igitsindo kimwe muri final no munyeguri yamuka mu gihugu cya Costa Rica yakoze amaseva adasanzwe muri Mondial 2014 biza gutuma Real Madrid imugura yari fise umumenyereza yitwa Carlo Ancelotti yafise umumenyereza agira kabiri kuri we no witwa Zinedine Zidane. Ico gihe rero Keylor Navas aza muri equipe yitwa Real Madrid ubu nahageze muri equipe Paris Saint-Germain ubu inyuma yaho abakoreye ibimeze neza kwikana yuko afise experience uburambe mu kazi mu mwaka uheze wa 2010 n'ikintu 2020 abashikana muri final ya Champions League batsindwa na Bayern Munich n'igitsindo kimwe ku busa cy'umusore yitwa Kingsley Coman. Uno mugabo rero kuno mwanya nuko Nasser El Khelaifi ari umugabo yamuka mu gihugu cya Qatar akaba ari nawe umurongozi w'umugwi wa Paris Saint-Germain bari kumwe na Leonardo akaba ari nawe directeur sportif wa equipe ya Paris Saint-Germain bahisemo kongeza amasezerano n'umugabo gushika ku mwaka wa 2024 ari umunyegoli w'umugwi wa Paris Saint-Germain nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru France Football cyangwa Foot Mercato bikaboneka ko rero uno munyegoli agiye kuba abandanyiriza muri equipe ya Paris Saint-Germain. Ikindi naco nuko tuje muri equipe ya Bayern Munich ni equipe imeze neza itwaye Champions League mwaka uheze ubu nawe yamaze kuba ikugwamwo no mu mugwi witwa Paris Saint-Germain mugwi bakuye batsinze muri finale y'umwaka uheze wa Champions League mu mwaka uheze 2019 2020 bayitsinze igitsindo kimwe ku busa. Ubu nawe Paris Saint-Germain yagiye kubatsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe muri urukino rw'ibanze urukino rwo gusubiza baza kuba ibitsindo bitatu kuri bibiri nako urukino rw'ibanze urukino rwo gusubiza baza kuba banganya ubusa ku bundi biza kuboneka ko rero Paris Saint-Germain iza kuba ibandanya ikuramo Bayern Munich rero kuno mwanya nuko umumenyereza yitwa Hansi Flick n'umumenyereza wa mbere w'uwo mugwi bivugwa ko agiye kumenyereza umugwi w'igihugu cy'Ubudagi ariko nawe akaza gusubirirwa n'umumenyereza yitwa Julian Nagelsmann akaba amenyereza umugwi witwa RB Leipzig. RB Leipzig nayo ni equipe yabonetse yuko yari imeze neza mu mwaka uheze mu gihe ari equipe muri mwaka tuvugana imaze imyaka 10 ishizweho ku isi ya rurema kandi muri iyo myaka 10 nuko yagiye iraduga iva mu cyo cya kane cya gatatu cya kangahe cya hari yabaduga gusha mu gice cyo mbere ku mwaka boneka ko Julian Nagelsmann ari umumenyereza agiye akora afiri imeze neza ubona akaba ashimwe na equipe ya Bayern Munich nuko byemezwa n'ikinyamakuru cyitwa Kika. Nuko bimeze uwitwa Eric Bailly muri equipe yitwa Manchester United bavuga yuko bagiye kumungeza amasezerano kugira ngo gume akinira ino equipe mugibona ko Eric Bailly bamwe nabandi bavuga ati mbega uno mugabo amaze ki muri equipe ya Manchester United ku myaka izorangira mu mwaka wa 2024 bagiye kuba bamungeza no mumenyereza umukinyi ubona shaka bamaze kunayimuha agiye kubananya akina muri ino equipe mugari umukinyi yamuka mu gihugu cya Cote d'Ivoire no ku mugabane wa Afrika uwo ni Eric yitwa Eric Bailly. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe L Trending iriho ku bwanyu barenga imifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none
good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.